Wow, ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana abane namwe abasasagaremwo. Muri iki cigwa tugiye kurabira hamwe amasomo menshi yagize impinduka ku banyafrika ndetse nabo ku yindi migabane. Abo nabo sabandi abazungu muri Aziya, muri Amerika, mu Burayi no muri Oceani. Abo hose caragize impinduka ku bagisomye. Ayo masomo tugiye kumara iminsi turabira hamwe ari mu gitabo c'umugwizatunga muri Afrika. Ni igitabo ciza cyane, uwacanditswe amazina yiwe ni Ricardo Kaniyama, na ico gitabo tugiye kwifashisha yacise La chèvre de ma mère, mu Kirundi impene ya mama. Ego cyane, uvyumvise neza, ntabwo wihenze pe, uvyumvise neza, ni impene ya mama. Ico gitabo kiri mu bitabo vya mbere vyakunzwe hano ku mugabane wacu wa Afrika, ndetse no mu bihugu by'abazungu. Caragiye kiragurishwa cyane, aho yasohoye ibitabo byinshi cyane, haba kuri internet, haba ku makopi mu mabiblioteke. Arakigurisha cyane kubera ko ni igitabo kirimo ivyigwa byinshi cyane, byafashije abantu benshi cyane bagisomye, aho hari abanyamerika benshi bagiye baramushimira, abanyafrika, aho ibigo byinshi byamushimiye bivanye n'amasomo bakuye muri iki gitabo. Jewe sinabwidondore, amazina yanje ni Jire Ndayikeza, nayo umuhora wa YouTube ducisha ku bino biganiro biryoshe cyane, ibiganiro by'inyurabwenge, ibiganiro bikomeza imitima. Uwo muhora witwa Jire Mutebutsi Official. Nimba rero utariyandikisha kuri uyu muhora, ndagusaba ko ubikora, ariko nimba nawe uri umwe mu babikoze, igurira akantu, uri mu badasanzwe, nemera cyane, nkunda cyane, nkurira inkofero. Ariko rero ntibibagire gutumira inshuti zawe, nimba uzikunda ukaba wakunze isomo ukuye muri kino kiganiro canke mwa kino cigwa, kugira nazo zize canke zizoze zirumviriza ivyo ducisha kwa runo rubuga canke kuno muhora wa YouTube. Na kare basokuru bacu nibo twama twumva bavuga ngo baramaze ngo biryoha bisangiwe, ahandi bakavuga ngo indya y'umwe n'ishano. Nongeye kubaha ikaze, mwisange ku muhora wanyu, ku muhora wacu. Haraciye imyaka myinshi ishure ryigisha abanyeshure, abo ryatanguriye ko barahawe ingaragaza bumenyi canke impamyabushobozi mu rurimi rw'igifaransa bita diplome. Baja mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu, harimwo n'abagarutse mu gisata cyo kwigisha urundi rwaruka muri nyashure nyene. Nabo batanga ivyigwa nabo bahawe muri rya shure, canke bigishijwe muri ryo shure. Ariko kibazo cama kigaruka mu buzima, canke kigaruka mu mitwe y'abantu benshi, canke mu vyimviro canke mu biganiro by'abantu benshi bagenda baganira, ni iki gikurikira: kubera iki ishure none ritigisha cyane ibijanye n'amafaranga, kandi tuzi yuko mu buzima bwa misi yose canke mu gihe tutayafise ubuzima butagenda neza. Kubera iki ishure atana rimwe basi egurira harigera ivyigisha, sinzi mu mashuri amwe mu bisata bitandukanye bimwe, ariko kubera iki ritabishimangira, kandi tuzi neza yuko amafaranga ari yagize ubuzima tubayemwo bugizwe n'amafaranga. Kubera iki ishuri ritabishimikako? Abantu benshi bagiye baravyibaza ko kubera iki tutiga ibijanye n'amafaranga, canke kubera iki abavyeyi bacu bataturekura ngo duje guca amafaranga mu gihe turi kwiga. Ico kibazo wowe ntuhora ucibaza? Ndabizi nawe ushobora kuba uri umwe mu bacibaza cyane, canke mu bamaze kucibaza.
nkuko nanje nacibagije kandi sindi umwe n'abandi baracibagije, ari naco catumye uno mwanditsi wa kino gitabo Ricardo Kaniyama acibaza ko cyane. Ico kibazo nico uwo mwanditsi camusunikiye kuko amaze kukibaza inshuro nyinshi cyamutumye atangura kurondera hanze y'ishuri ubumenyi ndora amafaranga, ubumenyi butuma yoronka amafaranga menshi cyangwa se yorondera amafaranga. Mu rurimi rw'igifaransa c'est la connaissance financière, ubumenyi buganisha ku butunzi. Nta muntu n'umwe ndaza adashaka gutunga, nabo byankira ego biranka, mugabo byanka bakoze, byanka bagerageje vraiment, byanka birutse, byanka babizuguya, ariko bikarangira bitagenze nkuko bavyipfuza. Ariko muri urwo rugendo yaratanguye bwo kurondera ubwo bumenyi, yababajwe cyane, arababazwa cyane no kubona abatunzi bo muri Afrika batigeze bandika ibitabo ku bijyanye n'ubumenyi ndora amafaranga kugira ngo babusangize abandi ndetse n'urunganwe ruzobakomokako. Abanyafurika ndetse n'abaguzi atunga wanashima muri rusange benshi ntibagomba yuko abandi cyangwa urundi runganwe ruzobakomokako bamenya iryo banga. Mbega ni kubera iki bariduhisha? Kubera iki barihisha abandi badashaka yuko abandi bomenya ibanga bakoresheje? Ivyo vyamutumye yifatira mu ntoke ico kibazo, atangura kwandika iki gitabo yise La chèvre de ma mère, impene ya mama mu rurimi rw'ikirundi canke mu kinyarwanda. Mu kucandika yifashishije ibitabo byanditswe n'abandi banditsi b'abanyamerika n'abandi bo hirya no hino, muga banditse ivyigwa canke se banditse ivyo bitabo bivuga ku vyigwa ndora amafaranga. Ariko ubundi kubera iki abanyafrika benshi tubona batunze badashaka kwandika ibitabo ngo basangize abandi canke urundi rwaruka ubwo bumenyi canke experience, ubunararibonye bakuye mu nzira yo kurondera amafaranga? Kuri iki badashaka kubisangiza abandi nabo bashobore kuba bamenye bati mbega naka bironse gute, yaciye hehe, nizihe mbogamizi yahuye nazo, nizihe ngorane yahuye nazo mu rugendo rwo kurondera amafaranga? Kuri iki badashaka kubisangiza abandi? Kubera iki se? Ko bari ukugira ngo bagumane iryo teka ryo kwitwa abantu bahambaye ku mugabane canke mu gihugu? Bimeze gute? Mugenzi uri kurankurikirana, nimba ico kibazo woshaka kukinyishura, duhure muri commentaire, kumbure ugira nawe icyo dusangije canke se icyo tubwiye kugira ngo bigene neza, natwe tumenye tuti mbega ni kubera iki abaguzi atunga benshi tubona haba ngaho wacu tubaye canke mu gihugu tubona badashaka gusangiza ubumenyi canke ubunararibonye, kuko abaguzi atunga benshi barasobanukiwe neza canke barazi neza umukino w'amafaranga. Mbega amafaranga avuze iki? Mbega amafaranga aronderwa gute? Mbega amafaranga akinishwa gute? Ubwo bumenyi ndazi barabufise cyane. Iki gitabo rero tugiye kurabira hamwe canke tugiye kumara iminsi turabira hamwe, tugiye kukirabira hamwe mu bice bitandukanye. Sinova ngo bizotwara ibice ibi na biriya, oya, ahubwo kubera ko tubona ko tutogishira mu gice kimwe coca kimara umwanya munini canke video ciramba, niyo mpamvu tugica mu bice hama tuzozo turakirabira hamwe muri izo bice. Nibaza ko utazorambirwa, igitabo kiryoshe cyane, nawe ni wacumva, ni watangiye kucumva, ndabizi neza uzongurira akantu. Ariko nabwo utokangurira nta kibazo, ubuzima bwahinduka, nzonezerwa nanje buhinduke, tumererwe neza, tuvuga tuti vraiment ibi gitabo cyatugiye neza, cyatuzaniye impinduka, ndetse no mu bavukanyi bacu abo dusangiye
igihugu, abo dusangiye mugabane ndetse n'abo dusangiye isi yose. None isi yose si iwacu, ntituva hamwe se, ntitumuka kuri umwe. Ivyo nitwo bitegako cyane, mugabo nibaza yuko bizogenda neza. Igice ca mbere ntigitevye na gato kubashikira, kigiye kubashikira, ntituzoteba na gatoya. Bandanya mudufasha ahubwo gukora subscribe, like, commentaire canke comments na share kugira iki cigwa kigere canke gishike kuri benshi bashoboka, kugira ngo nabo bagerene tuze turabana muri ibi vyigwa bidasanzwe, kuko iyi shene canke umuyobora canke umuyoboro tugiye kuwucisha ko ivyigwa bidasanzwe, ivyigwa nyurabwenge, ivyigwa biva mu bitabo vy'ababishoboye, vy'ababishitseko. Ndabipfurize kugira ivyumviro vyiza, ivyumviro biganisha ku butunzi, ivyumviro ndora amafaranga. Imana ibanzigamire, tuzosubira ubutaha. Yari Jire Ndayikeza ku muhora wa YouTube, Jire Mutebutsi Official. Ciao ciao.